Hari uburyo bwo gukorera amafaranga kuri Facebook bidasaba umutahe na mutoya. Niwumva ngo ni kuri gusa nyene. Duteranije abene igihugu bose bariko barakoresha Facebook kw'isi bararenga miliyaridi 3. Bararuta abanyagihugu batuye mu bihugu by'Ubushinwa n'Ubuhindi. Mu gukoresha amakuru negeranije nifashishije irobo yitwa ChatGPT. Nabonye mu Burundi natwe abantu turiko turakoresha Facebook turarenga gato umuliyoni gushika kuri uno munsi. Nka 13% canke 14 by'abantu batuye Burundi bose ivyo bishe biriko birakoresha Facebook gushika kuri uno munsi. Muri abo bose bariko barakoresha Facebook kuri ubu ni bake cyane bazi ko Facebook ari urubuga ushobora kubyaza umusaruro mu iterambere ryawe no mu iterambere ry'umuryango muri rusange. Abantu benshi bazi ko Facebook ari yo gukoresha mu gutanga like, mu gupostinga ibintu bitagira akamaro, mu kuganira n'inshuti zawe, ariko suko bimeze. No munsi ndashaka ngo ndabasobanurire ku byerekeranye na Facebook. Ikiganiro bacita New Life Technology, nanje ngomba ndakibagezaho nitwa Eric. Kikazoza kiranyura kuri chaine yacu ya YouTube yitwa New Life Studio Bugenyuzi. Ukaba utari kuri subscribe, ndagusaba ngo banze ukore subscribe, ukande share. Hanyuma usangiza abandi no video kandi twandikire no muri commentaire kugira ngo ibitekerezo byanyu bidufashe. Kugeza ubu byose byarahindutse. Abantu barenga ibihumbi 170 kw'isi bariko barinjiza amafaranga menshi za miliyoni z'amadolari bakoresheje Facebook. Wowe urigera ubona post ya page kanaka ushaka, hanyuma umaze kurabajya hejuru kuri irya page ku izina ryayo ukacobona ijambo ngo sponsored. Nuko bikora. Uzomenye ko irya page yamaze kugafatamwo iri kurinjiza amamiliyari n'amamiliyari ibinyujije kuri irya Facebook. Facebook ni urubuga rwarubakiwe kugira ngo hagati y'inshuti n'izindi boherezanya ubutumwa. Ariko ivyo byose byaramaze guhinduka. Ubu iraje ishinga n'amafaranga. Abantu benshi bariko barinjiza amafaranga menshi babinyujije ku rubuga rwa Facebook. Kuva ku mafoto dupostinga, tugaja ku butumwa twoherezanya, tugaja ku mavideo canke ibindi byose tuzadushira ku mbuga zacu za Facebook. Ivyo urashaka kubikoresha bikabyara umusaruro, hanyuma urubuga rwa Facebook ubwabwo rukunguka nka company igatera imbere ibicishije kuri ivyo bintu twapostinze, nkuko natwe kandi bituzanira umusaruro. Akanyuro uri kurakurikirana kino kiganiro ushobora kuba uri kuribaza ngo ni gute notangura nanje kwinjiza amafaranga kuri Facebook. Hari uburyo ubucangwa buriya bwo gukora amafaranga ubinyujije ku rubuga rwa Facebook. Guhemberwa views kuri poste uzoba wapostinze, nimba ari photo canke video washize ku rubuga rwa Facebook. Hari gihe uzoba ufise page ikurikirana n'abantu benshi, hanyuma ukamamariza itsinda cyangwa se uruganda kanaka ibyamamazwa byabo, hanyuma bakaguhemba byanyuze kuri urwo rubuga rwa Facebook. Hari gihe ubu uri kurakora ico bita marketing ubinyuje kuri marketplace, hanyuma nawe ubwawe ukidandariza ibidandazwa byawe ubicishije ku rubuga rwa Facebook. Ari naco abantu benshi dukiye gukora kuko ari naco coroshe kandi kizana umusaruro mu mwanya muto cyane. Woba warigeze wumva Facebook marketplace? Nimba utaranayumva ushobora kuba warigeze ubona nk'umugenzi wawe adandaza canke akagura ikintu biciye ku rubuga rwa Facebook. Reka gatunze nkusobanura ivyerekanye na Facebook marketplace. Facebook marketplace ni uburyo Facebook yazaniye abantu bayikoresha kugira ngo biborohere kuba boshobora kudandarizaho canke kuguriraho ibicuruzwa. Bishobora kuba ari ibikoresho bishasha, ibyo wambaye cyangwa ibyo wamaze gukoresha wifuza kudandaza. Uko bigenda uca muri application ya Facebook, hanyuma ukaca ukurikiza etape zikurikira nkuko ngenda bibereke muri no video tugomba turabe hano gato. Uko bikorwa, urinjira muri Facebook Lite nyene wiconnecte kuri konte bisanzwe, hanyuma uraza kucuduga hariya kutuburungu 3 hariya hejuru nkuku, uduge nkuku kutuburungu 3. Numara nanone kuduga kutuburungu 3 uraza kubona ahantu handitse marketplace. Uraza gushofyonda hano handitse marketplace. Numara kuhafyonda waza gusanga ko ibidandazwa bitandukanye ngaha bashize ko n'amafaranga biba biriko biradandazwa mu karere ubuherereyemo. Waza kubona amatelefone ari ku isoko, ubone impuzu,
uza kubona ibintu byinshi biri ku isoko. Urabona ko hariho n'ibyo bariko badandaza mu madolari. Hano urabona nk'iki kintu ko ariko kidandaza $100. Umanuke hano hari ibintu byinshi hano ushobora kugura ukoresheje Facebook yawe. Aha ni mu gihe ushaka kugura. Nanone rero ugomba kugura mu ikintu ngaho washimye, waza kwinjiramwo hanyuma umwandikire, ni ibintu bisanzwe. Umwandikire, urabona ko n'amamoto ariko ibintu byinshi bitandukanye ushobora kugura. Ndibaza muri ko muravyikurikiranira. Aha rero ushaka kugura urinjiramo ngaha ukabona adresse y'uwo muntu, ukamwandikira inbox, we akaguha adresse, swate mugakoresha kuriye canke mukavugana ingene muhura akakohereza ico kintu. Ushaka kudandaza naho uca hano handitse sell. Mu gihe ushaka kugura uca hano handitse inbox. Ushaka kugura uca hano handitse inbox, hanyuma ushaka kudandaza uca hano handitse sell. Waza kwinjirayo. Iyo ushaka kugurisha ufyonda sell cyangwa se kudandaza ikintu, hanyuma ukaca wuzuza ino form ikurikira. Nanone urangije kuyuzuza ugashamwo izina ry'igicuruzwa. Bavuga uko udandaza kuri Facebook, uragerageza ukaraba abandi biciro baba bashizeko, hanyuma nawe ukagerageza ugaca ushaka igiciro kiri hagufiya, kiri hasi y'ico abandi bashizeko, ukaraba gusa yuko udashobora guhomba. Ubwo ubutangwe kudandaza, hanyuma iyo akaba ari inzira imwe ya mbere yoroshe gukora amafaranga buri muntu wese yarakwiye gukoresha muri ino si tugizemo ya technology. Umaze kuzuza irya form ugashyiramo izina ry'ikidandazwa, nimba ari nka Technopopcorn, ugashyirako n'amafaranga idandazwa. Uzohitamo hajya kuri category urwego novuga ni nka domaine igicuruzwa cawe udandazamo kirimo. Ibi ntimubifate nk'imikino, ntimubifate nk'iganiro gisanzwe, biri seriye. Kora business mukoresheje, hanyuma mutangure gucururiza kuri marketplace. Ubundi buryo nanone ushobora kubyazamo umusaruro Facebook yawe, urugura page ya Facebook iri professional, hanyuma ugatangura ukayipostinga ko content yiwawe, ugashaka ibintu by'iwawe kugira ngo ntibagutere copyright. Hanyuma umaze gukwiza aba followers 5,000, monetization ya mbere yitwa in-stream ads urayemererwa. Ariko rero kubera ko turi mu Burundi ntibiba byoroshe, hari ubundi buryo urinda gukoresha ugahindura location kugira ngo Facebook page yawe ibe muri pay iri eligible for Facebook monetization. Ubundi ugatangura guhemberwa ajya ama views yo ku mapost ujya postinga, swate ari ama video canke ibindi. Ushobora kuba uri kurumva ayo mateka yose ya Facebook ivyikora, ukavuga uti none Facebook ikora ibintu nk'ivyo byose yabayeho ryari, ninde ya create Facebook? Nifashishije nanone ya robo yanje yitwa ChatGPT. Reka ndabereke amateka ya Facebook igihe Facebook yabereyeho. Facebook yabayeho ryari, vyagwa nande, hanyuma mbaze ino robo nanone iduha igisubizo canyaco cigihe Facebook yabereyeho. Murabona neza Facebook yabayeho ifonzwe cyangwa se ikozwe none umunyamerika yitwa Mark Zuckerberg. Mark yayitoye ku itariki, murabona hano ni in 2004, ni mu 2004. Reka nongere mbaze itariki. Mbaze itariki Facebook nanone yabereyeho. Facebook yatowe muri February ku itariki zine z'ukwa kabiri mu 2004, hanyuma ikikogwa none umunyamerika biyita Mark Zuckerberg. Jewe mwumva nanone ni Eric. Ikiganiro tukaba twacise New Life Technology, kizoza kiranyura kuri page yacu ya Facebook iri kirakurikirana n'abantu barenga 30,000. Nanone ukaba utari bwakore suivre ucunyarukira hariya kuri Facebook, uje muri recherche yawe wandika ijambo New Life Studio Bugenyuzi, hanyuma kandi suivre ukaba uri kuragikurikirana naho kuri YouTube, kandi ucuraba ufyonde subscribe usangize abandi video kugira ngo utazokwigera ucikwa n'ibiganiro by'amateka ajanye na technology azozaranyura kuri ino chaîne yacu ya YouTube. Hanyuma ndabashimira cyane mwebwe mwagumye mudukurikirana. Mu kiganiro cyo gutaha nzobasigurira ku mateka y'izindi mbuga nkoranyambaga, ndabereka ingene ushobora kubyaza umusaruro wa telefone yawe
izogume ariyo uchatinga n'inshuti. Thank you for watching. Ciao ciao.